ndumiwe tukabaza aravuga ati ngo nanubwira je onanshobora sha abahungu turiyemera twebwe bobo jenga namuterure nterura umviriza jenga namuterure ukana hasi gusa tuvuga ati namande Chenda gutayasha ndakujana kwa muganga. Okay nterura. Sukutira byo nyene wese. Mani je ndiyemera ku biro office nterura. Office binga. Unterura none wati. Shobora kubwo. Banze ningiri biro office kwa. Basi nterura wewe uriyemera. Banza kumvirira. Cyangwa reka maguruke. Aya uhagurutse sino gushobora. Icara. Mani ukana hasi nterura. Oya terura bye. Ikibazo cy'akagongo. Hera kwanza nyishimenda kuri mukofoni mkono na sibehenzi kama tukumana bobo vanshi so kwanza nyishimenda kuramukite venye naho herereye mwaramutse cyangwa bwakeye cyangwa good afternoon cyangwa good night so kwanza nyishimenda ko ndizungurusha muri mishemishe zanje nkaje nka DADA SUTWA ndiko ndizungurukira mbona ahantu bagomba bari mu myiteguro ya filme so iyo filme ndavye casting arimwo si bwa mbere ndayabonye narabyumvise bimwe amatwansumi avuga ati yuko ni new film igomba isohoke itari yiteze mu Burundi zitari zinamenyerewe mu Burundi gukinwa izo film cyangwa ati sinogenda ntabajije uko bundi DADA SUTWA cyamvuga ndarondera umutima muri abo bariko barategura iyo film rwati uwo mpakanye tukayaga nawe yankundiye ntigeza ngarako yanyemereye so reka tumviriza tubwira ati what difference iyo film bagomba bakore itandukaniye hehe n'izindi film zo mu Burundi so bite sawa ndamukiza bakunzi banyishimira kwanza ndabaramukije mwese abakunzi ba Nyishu Media okay so bakwita gute muri filime nitwa Rugamba Rugamba so Rugamba okay kumazina yabasanzwe ntibyemewe ko uyashimbera kamera ntabwo ari mwirimo amazina asanzwe banyitandagije Imana Jamari okay Jamari reka tukoreshe iyo muri filime yitwa Rugamba Rugamba bati yuko iyo filime yanyu mugwa musohore ni coming soon ariko ni different sana no mafilme ubu twari ko rasoka cyangwa namaze gusohoka niri hetandukano rihari itandukaniro rihari hari itandukaniro nini ya cyane kubera ko filime dusanzwe tumenyereye hano mu gihugu cyacu ni filime dukoresha location zaho nyine turi ariko ino filime tugiye dukine na tuko turakora ni filime izotangurira muri salle iherere mu salle no kuvuga ni filime nzungu ushatse kuvyumvisha umuntu ni filime nka zijya ziburaya okay ubwo ati itandukanye bari n'ama filime umva location nimwe yego ntibijya bibavuga ati ko uri muri filime bisaba yuko uhindura location na clip barahindura location rero ko ikimwahise mu gati ko murondera location no kuvuga ko bivana n'ubuhinga kuko ikozwe ku buhinga buhanitse ubuhinga buri hejuru ubuhinga etazi niri kurakoresha ubuhinga iburaya baza bakoresha ubuhinga mu Bushinwa baza bakoresha donc nibwo buhinga tugiye dukoresha muri no filime yacu okay none nirihe mwabonye special kugira mukoreshe ko ati dakutwe ubu uko iyi filime bakoresha ubuhinga bwo mu bihugu byo hanze bw'abazungu ko kimwahitse mu gukoresha ubwo buhinga so no kugira ngo natwe abarundi idarapo ry'Uburundi natwe rimenyekane ku isi none umurundi avuga ati abazungu ko batabotamva indimi y'ikirundi bumva bacamenya gute yuko mwege izo biri mu Congereza nuvuga twe tuzovuga ikirundi cyacu nkuko turabarundi mugabo hasi tuzokwandika ku Icongereza wumva Icongereza nawe ashobore kumenya ibyo turiko turavuga nka kujya umushinwa avuga mu gishinwa ciwe muga musa kandika Icongereza kugira ngo n'umuntu atumva igishinwa aze gusoma yumve amajambo twavuze hariya mu kirundi bacibona mu Icongereza so none kwiwe kimwumva ico cyumvira mbona kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu nuvuga igihugu cyacu turashaka yuko kiva kuri level mu buryo bwa cinema tushike kuri indi ntambwe donc etazini wana twarayimenye n'umwana kura azi Amerika n'idarapo rya Amerika akura arizi uzi twabimenye he muri filme twarabonye ba komando abahindi nukuri jewe nta muhindi turanamukana no mu ntoki muga ndabazi ko bakina filme n'imvugo yaburayizi basi ni filme ndayumvise umuziki wonyene cyangwa ati cyo n'igihindi cyo ndakeneye natwe ko etazi ni natwe bumva umuziki gusa na barundi
naho batuvuga ati ntibarababona nego akavuga ati sindababona mugana abarundi. Okay, none uducira nko kumayanga bati niyo filme yako kirimo abantu nkaba ubwo bati n'uyiteza avuga ati ndayiteze mu kugishika kimwe giteye ubwoba. Ego filme yacu irimwo donc irimwo ba acteur irimwo nk'abastari basanzwe bazi Fanny Lavine na Fanny arimwo n'abandi oye n'abandi babo abandi sinshimye kubavuga muzobabona oye bari nibisanzwe uwo mvuze ni kubera musanzwe mumuzi cyane abandi nabo ntibamenyereye ubwo ati umustari rero mu iyo filme ni Fanny Lavine gose harimo n'abandi bastari mugabo nshimye kuvuga umwe wenyene. Kubera iki? Kubera nyene ivyo numva novuga. Oh yeah. Kuko aho ubwati uriko urapendereya bavuge babati ncira ku mayanga ubwati harimo yuyu kwati n'ubwati nditeze iyo filme ayitege kugishika kimwe giteye ubwoba. Mbo iyi filme nta muntu atoyitega kugishika giteye ubwoba. Nukuri aho umuntu wese ariko akurikirana Muco Media niyumvira yuko azoyikurikirana ku buryo azotuza kuyikunda kuko nimba akunda asase wo muri Amerika ntazoreka gukunda mu asase wo mu Burundi. Okay. Amagiteri kandi turiko tubikora neza cyane vraiment. Okay. So ndakubaze tuvuga ati twagiye rero mu rundi rubanza rwo kwigisha yigisha iki mu kibano. Bo iyi filme ni filme ihagaze cyane kuri technology na kahise kacu mu Burundi. Technology na kahise kacu mu Burundi ni kuvuga ni filme y'ubwami. Mugora aziko twege tutigeze tubona ubwami. Mugabo tuzobuzana. Umva mwenga muri kumukina histoire ya. Mukubwina histoire yabayeho. Donc ntabwo ari histoire. Mugoma mu bikino bwati yuko abavuga ati ntibabibonye baje kubibona ku filme yanyu. Histoire turiko turakina ntabwo ari histoire yabayeho mu Burundi. No. Ntabwo ari histoire yabayeho mu Burundi kuko turi ni nka S. Ino filme ni S. Turiko turakora. Ubundi bwo nyuma y'izi filme tuzokina ama histoire menshi yacu. Okay, basibwa ati nko guca ku mayange basi. No filme tugiye tubereke basi ko tushoboye byonyene. Hanyuma mu nyuma cyo dukina rero ibintu bivanye n'ibyo barundi bazoba bakunda. Okay, none na masezo cyangwa hanze bari filme gusimwe hera. Mbo ni sezo izobandanya. Okay. So dufashe urundi ruhanze bwati yuko mwege izobungukira ku ruhande nyabagi cyangwa izobafashe iki kuri mwege muzamukora kera. Mbo ino filme tuzatuyikora ngo twunguke. No. Abantu benshi batahure kino kintu ntabwo turiko kuko uburyo iyigira itware no kuri siniteze ko twava tugungukamwo ngaha mu Burundi. Novuga ko turiko turayikina kugira ngo natwe abarundi twiheshe icubahiro. Nta kindi kintu je ngamije nugiye natwe basi umuntu wese azobona umurundi azomwubaye ko iyo filme mugo mukore. Iyi filme vraiment nubwo abatoyimenya tuzokina n'izindi bazomenya. Okay, nuko ntituzohagarika. Uvuga ati ko mugo mumenemwe amafaranga nta ma sponsor yabaye uvuga ati babafashe ibi amakamera mu bikintu nk'ibyo nta na kimwe kigeze ngo nimwege gusa mwibwa ati turihagarike tuge nyene. Bo hajya birakoye kubera ko nk'izi filme zidukina umuntu kumusigurira ngo mpango ntuzenya ngo iki usanga bigoye. Twege nyene twagiye hamwe gusa bigeze kuri filme biro dushimeze nka twege nk'imeze ibintu nk'ibyo filme ati jewe nshaka mpano urwaruka bivanye n'iyo filme ugati twege ni yakaranga makine umuntu y'umusiguro bwati n'umurundi atahuraniye kugufasha. Bo no kuvuga ko ntitwashimye gusaba muri no filme y'intango tutarekana ibikorwa. Dushaka tumanze twerekana ibikorwa hanyuma tuzoze gusaba mu nyuma twerekana ico twakoze tuvuga ati nimudufashe twoshikaha mugangi baho twagarukije twebwe nimudufashe twoshika nga yego. Ko tubwiye ati ngo iyo filme azoba ari sezo urabye muzoshika nka sezo kombe cyangwa ngo dushaka kumara bati title iyo filme yitwoko. Novuga isezo sinshobora kumenya aho iherera. Sinshobora kumenya aho izogarukira uko barundi bazoguma bayikunda tuzoyibandanya. Ego title iyo filme yo bayitwa gute? Oya ni ba ahera ubwiye tubwiye numve uko woyimbwira. So ndagushimire cyane ninde Rugamba ariko iryo zina zo casting yawe umenyira kaze bivanye niyo ni numva nyene Rugamba ubwo rutino kumvise Rugamba byonyene kandi gira baba baguhaye casting intu za seni isa no mubiri wawe. Oya nta seni isa no mubiri bawe. Barashaka umuntu arashaka kuraba casting bati umuntu ndamuhaye seni kanaka izo bimubereye. Basi je nubwo no kina ndi ntuze
nkubakinye ndumusazi ntibazi ko navyo nyene bikina umuki ndumusazi ubishobora nyene ndisara mwibarabara no guhati ugasarangaho ubunyene sara umwactise n'umuntu bumviriza umwactise urafise ingate hagufi nikorera umviriza singombwa rero umunasara ukuntu umunasara woterura nivyo byose ugagirane gusara kwa tantu erega okay reka ntangure gusara rero okay twagiye ready reka ntangure none nisinya sare ndashobora gusara ndaguterura mani uko siko bwasara bwati ngo none bwira je onanshobora sha abahungu turiyemera twebwe bobo jenge ndamuterure nterura umviriza jenge ndamuterure ukana hasi gusa tuvuga ati amande cyenda gutayasha ndakujana kwa muganga okay nterura surukutira byo nyene mani je ndiyemera ku biro office nterura office binga unterura none wati nshobora kubwo banze ningire ibiro office kwa nterura wowe uriyemera banza kumviriza cyangwa reka maguruke aya uhagurutse sinogushobora icara mani ukana hasi nterura oya terura bani ikibazo cy'akagongo ngize iminsi 3 ndi muri tronaje basha ndikuri sino musho nakubeshira tronaje wari ni woshobora byemera ikirasi turangiza urumva ngize iminsi ntajya nariko ndakorera ko nosara gusa ntabwo narifise gahunda yo kuguterura okay so ndagushimye cyane yego murakoze okay kandi ndabahaye amahirwe menshi ku filme yanyu cyane cyane abanyamakuru mudufashe kuko abanyamakuru burya muri byose sibyo je ikintu kindakunda kukivuga sinzi bandi ko bazomfata mugabo abanyamakuru turakwiye kubaha agaciro kuko umunyamakuru azotumumenyekana canke ntumenyekane kuko hari n'akantu byankunda kuvuga amafilme turayakora ariko support nituronka uwemeye kudufasha ariko aramba kuko usanga beshiye ko arahomba yo kuradufasha ahyumvira kudusiga bikamwa ko nanje ndi mu actrice sometime naho bwati ndi mu journalist none uri umuririmbyi kono cyuriri bye oya rari agashirwa ati amafilme turayakora ariko support nituronka ndako kantu kuririmba none uri umuririmbyi neo yabanje ndi umuririmbyi uri umukinyi wa film ya ndi mu actrice duishita pare yuko ndi umuntu wote ndi mu journalist so sinabishasha ndabivuga imbere ya kamera abakoze y'ishuri ndabakunda cyane urumva yuko coming soon ya filme igomba isohoke ivumwe bwati urumva ni coming soon kandi bwati ko the different n'amafilme se maze kubona iri sonso iri tuzoyibahana mu posting nta nakibye bani turahari ku bwanyu kandi thank you so much ku mwanya wawe tukayaga ndagusaba itakura channel ya kuri channel ya subscribe geno kuri subscribe na share na comment uvuga ati nice turayirindiriye kugishika comment yawe irakenewe uvuga ati kuko twakeneye support zanyu fans aha turi ni kwera mwebwe kuko hari umuntu yapostinze ikintu dushaka support zanyu kuko ati ntiyumva nidukora ibintu twirorera iyo muduteye intege mugazi murashema comment mugati mwakoze fresh muraduha ko haje so ndabakunda cyane bobo itimize kamera